GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Karinu azuye nkore Karine yaramevye yirukiye zaba diaspora yararonse mu diaspora ndushikashi gusa ico nabonye co abakobwa ni bamwe nawene nasanze ameze nk'abandi ndiko ndarota cyane Lisa ntumbwire ko arumwe twariko turavuga bitiko biranjanga iyi coincidence ko nariko ndayitahura ndaje musobanurire neza basha ndashaka mumbwiza ukuri kandi ntimumbeshe Dina ni ugwaje kuzine wanje canke waruciye kumusuhuza bisanzwe nivyo kuze Dina ni wangwaje niwe ntabaye ngiye gupfa icyakora ndumiwe Dina Imana iguhezagire cane kubwo kungwariza kuzine. Amen. Lisa ndabona yuko uri mu maboko meza bere ubu ndaremye ngira nce nigira na Karina ari nsanzwe mfise utuntu nari ngiye gukora swat ndashobora kugaruka naho ntoza nta mpungenge mfise zoshaka nzi nejo uraza kunywa amata ariko hakagira ico ukenera abantu ico ukeneye ko tukugemurira canke ikintu tugutegurira ntutinye kumbwira noneho ndabona yuko uriko urakira musigara amahoro rero Dina yesaga umugisha mwinshi Gisukuri ujyane mu vyara wawe canke n'ivyo bindi vyabikige bitana bavyara tani ico bapfana Dina uwo n'umuhungu asigwa nago vy'ukuri Dina mvutse ngo ndagushimire sinoronka aho mera naho mpereza Imana yagutoranije iguhezagire cyane. Amen. Lisa je kugenda nicivuga kivuga ngo fasha warafashijwe nuronka akaryo na gato ko gukora neza uzuyikore kandi utitaye ku nyungu ivyo re kuri jemba numva ari ibintu bisanzwe wibaritse mwiza hagira wese umukunzi sha harahiriwe umugabo azoronka amahirwe yo kubakana nawe mwiza
iyi si iriko ibintu bigoye cyane. Ivyo ubona hari abandi babibonye ariko babifata ibisanzwe, bankorera ubunyamaswa ntovuga. Nta mukunzi mfise, n'uwo nahorana yarampevye, amemukira mu buryo ntoshobora gusobanura. Dino, ibitari ivyo vyogenda kare, burya uwo mukwiranye azomenya agaciro kawe kakabungabunga arahari. Urabona ko wanguyeko, reka nkugire inama izoruta amafaranga noguhaye. David ni umusore yubaha Imana kandi akundana ndetse n'umunyangeso nziza. Emera mukundane, niwe mugabo muberanye kandi azomenya agaciro kawe. Lisa, uriko urarengera. Reka izi nkuru tuzigarukirize ngaha. Uzi ko twagiye mu nkuru twibagira nuko nashonje. Reka mwakwanye ndakugaburire. Shade. Je ndiko ndabona bikunze ko neje nagaruka tukirigwana. Oya. Eje nivyo akunda. Kubera je ndase plan yo gushobora kugenda Gitega kandi ashobora kurarayo. Kandi ivyo bavyiza before you kuza tukabaza tukabiyaga tukavyumvikana. Twebwe iwacu dukunda ibintu biri ku murongo. Ku murongo? Ivyo bintu ni bishasha. Kuva agera umukunzi wawe kugira ngo mubonane amaze gusaba rendez-vous. Ariko siko wahora. Sheri, nuko nyene bimeze. Kandi utegerezwa kubimenyera. Aho berekana ubwo amafaranga ya taxi. Ubura yabika simava ndavyibagira. Sheri, naniba kikintu. Hari umukozi w'Imana yavuze kaza kuza kuntemberera no munsi. Rero, kugira ntava kubona ngaha have yumvira ivyo twarimo cyave yumvira ibindi. Ndagusavye witegure hamuze ndaguherekeza utahe. Sawa nta kibazo. Ya taxi. Sheri, karibu. Hewe, uzi, nakanda vugana n'umuntu kuri telefone, amayinite caramperana. Sinzi rero ko bashobora kugenda ngaho ku shop kanzanira amayinite ya 5000. Nta kibazo.
Sheri. Umukozi w'Imana yaje kunyandikira message avuga ko ashitse. Shit. Sheri. Chakitenge ruhamba chakitwara mu gikoni. Wari wagikuye? Sheri, nta mukobwa atagendana igitenge. N'ubu ndagifise hano mu sakoshi. Sawa. Sheri, hari umukozi w'Imana aciyaza kuntemberera. Uravyumva? Rero ndagusavye uraba ukuntu vyitwaramwo neza nk'umukirisu kugira ntagire ikintu kimwe aza kumenya. Uravyumva? Ko arashobora kuntangira raporo mbi ugasanga ubugeni bwacu ntibagenze neza ntibaduhaye support. Sheri, nivyo? Taza kwisanzura amaze kugenda. Mbona gute? Ucisa nk'akana ka pasiteri. Amahoro umukozi w'Imana. Amen. Karibu inshuti y'umusaraba. Murakoze. William, ubutumwa bwa pasiteri yari yampaye nawe bashikirije. Hama sinotebera hano ngira ngende ariko nivyagenda neza tuzogaruka ejo nabo kuri eglise kubaraba kandi. Amen. Imana ibahezagire cyane. Hama sinugenda kunyene. Urabona guhura n'umukozi w'Imana si ibintu bipfa gushika uko nyene aba ari umugambi w'Imana. Imana ishimwe ko bishitse tugahurira hano. Icyo mbona nanje nuko nogenda dushimiye Imana tugasengera hamwe hama ishimwe Imana iryakire. Mu izina rya Yesu Kristo Mukama mwami wacu, ndagushimiye cyane ukuntu wampujije n'aba bakozi b'Imana bagenzi banje. Ndagusabe uze kugumana nabo natwe tugiye uze kujana natwe. Ndabigusabye ndavyizeye mu izina rya Mwuka Wera mwami Imana. Amen na Yesu wera. Amen. Musigara amahoro. Ishimwe yatunyenze ubundi bwo ntavyo bari gushobora. Uti rero ibyo nkora byose muri Kenya tuba turi kumwe. Reka je guteka ibyo bintu byanje ahubwo ntwakera. Gishwe no gufashije. Ego wamfashije kandi wagize neza. Kandi he warababaye. Uri mfasha nk'umwana. Utangiye kuzana ibintu by'imikino kandi uzi ko hari umugwayi turindiriye mu bitaro.
Dina mwibarize ariko mbabarire sinshatse ko kwinjirira mu buzima. Karine mwamenyanye kuva ryari? Mbega zijya ngeso nizo yarasanganye? Ujya kuvuga umuntu mutari kumwe atanagutumye sitwa urusago, kandi ushaka kumenya ukuri ukubaza nyeneko. Mu by'ukuri je Karine twamenye atari mu buzima bwiza, niko kumusaba kugira ngo tubane ntagire ibibazo. Ndagusabye fasha n'ukuri. Niki ubaye iki? Please raba unyegeza ahantu ariho hose, ariko barakurikira bashaka kunyica. Umviriza tekana, reka ndakwereke. Urakoze n'ukuri. Umutipa ari hano, iyo mbona yacanyica, umubonye ijisho ryiwe ryonyene n'umuntu yomwica. Umutipe? Ariko je abantu mbonye ntibarondera kukugirira nabi, ahubwo bisa nk'aho aribo bakoreye ikosa. Bwiza ukuri, niki wakoze? Biraboneka ko uri umuntu mwiza, ndaze ntuza kunziza amafuti yanje. Jewe ndicuruza mugasi ndi muri baba mara y'abasanzwe, je niha umuntu afise inoti kandi ziboneka. Rero uwo mutipe twararanye, ibihumbi 100 twavuganye vyari bikwiye, ariko nabonye afise ibindi bifaranga vyinshi cane. Camengera agiye muri dushe ndabivagura ndiruka, aca mfata naratera n'intambwe, ngira Imana ndamucika. Niho rero naciye nza kugusaba kugira unyegeze. Ndagusabye ntahure ntuncire urubanza. Uri umukobwa mwiza, ufise ingufu, nta bumuga ugendana. Niki gituma ukora akazi gahumanye nkako? Nubona kuri kubica ubuzima bwawe, hamwe wakura amaboko mu mutwe ugakora, bizogutwara iki? Nta kaburimbo. Aho mbona ngaha ndi imfuvyi. Abavyeyi banje bose bahitanywe n'ubugwayi, ndabura uko ndabajana kwa muganga kubera ubukene. Kuva ico gihe nahize n'ifaranga ko nzorirondera mu nzira zose zishoboka. Ariko iki kibazo ngiranye n'uwo muhungu kirankwegeye, kuko araza homba, ndabizi neza ategerezwa kuzoguma aza kundondera. Ahubwo rero shanda kwisabira, ndagusavye umpe indaro y'imisi mikenya, ndabe ko nomucika.
kurondera amafaranga nivyo uko twese turayarondera ahubwo inzira wahisemo uravye nabi zoguhitana. Erega nanje nukubura uko ngira wonyemerera ukamfasha iyi nzira nahisemo noyireka burundu. Hamwe ukwemera kuvavanura n'izo ngeso mbi ni uguha indaro y'imisi yose. Nitwa Karine. Jewe ni Dina. Davi, tureke kwishinga inkuru. Wibuke ko dufise umugwari mu bitaro. Ndagusavye genda witegure kandi unyarutse ibindi tuzobiyaga hanyuma. Lisa kuzine wakize ahantu mbona n'akayabagu gatanguye kuza gasha ahubwo nyarutse dutahe ubundi hano turi mu biki sha iyo aba ntarindiriye umutima muganga yambwiye ko ntegerezwa kumarira ngaha cyane numva nakize ahubwo twari guca dutaha n'ubu nyene ariko reka ndawurindire ndawumarira. Urahaze. Gerageza n'ututumare. Aha nari nagerageje kwifata akayabagu kuboneka araboneka neza. Okay. Dina, ndashaka kwitumira biswi. Biswi nza ko byo kurya? Dina, ndi umugwayi ntegerezwa kuronka ico umutima wanje ushaka. Nzanira biswi. Reka ndakuzanire mama wanje ntava asubira kuremba. Davi, hari ikintu ushaka ko tuvugana. Urabona ko waciye mu buzima bukomeye cyane bwo guhemukirwa. Wahuye n'abakobwa b'ibihemu bakunda amafaranga. Urazi iyo umugisha wazinduka ukaza guhura na Dina hakiri kare. Era Dina n'umukobwa asenga yubaha Imana, n'umukobwa wa karanga. Genda azi kutazigera wicuza. Davi, fatiraho. Umutima wanje n'ubwenge n'ivyumviro biranyemeza neza yuko Dina ashobora kukubera umufasha mwiza. Gerageza, ndakwinginze ntuzigera wicuza. Kati hauga umwana wa mama uritonda aturi harabandi mwana wa mama uritonda kuko ivyisi nibigiranye n'ivyo nshuti yanje genda buke buke